bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, turasubiye kubaramutsa tubipfuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Iteka ryanje iteka ryawe, ukwemera kuvyara ubuzima. Axia Vibes TV, ikiganiro nkuko mubimenyereye ni ikiganiro menya amategeko akugenga uheze ubeho utunganiwe mu bawe no mu vyawe. Muri kumwe na Maître Meransi Ndayikeze nkuko musanzwe mubimenyereye, tuje kugira ngo dusubire tuganire mbere duhereye aho twari twagejeje, aho twari twabemereye yuko tuzobabwira novuga nti bimwe bimwe mu byerekana ububasha amasentare afise. Mbega ni ryari no kwitura sentare iyi niyi? Iki kigabane rero nkuko nabibemereye ni ikigabane kinini, ikigabane kitubwira ububasha bw'amasentare. Nagenda babwire bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, nagenda babwire yuko birahambaye cane gose mu gihe turiko turavuga amategeko. Birahambaye cane gose kumenya mbega ni ryari noshobora kwitura sentare iyi canke iriya. Rero kijanye n'amategeko, kije no kumenya ububasha bw'amasentare, kijanye no kumenya mbega ni ryari nitura sentare iyi canke iriya, ni ikintu gikomeye cyane gose. Muri rya tegeko nababwira ritunganya nyene amasentare akora n'ububasha bwayo, nkuko tubisanga mu ngingo y'14 guhera ku ngingo y'14 no gukurikira, niho tutangura kubona ububasha bw'amasentare. Mu bubasha bw'amasentare nkuko nabibabwiye ubuheruka, dutangura kubona amasentare y'intango, kuko sentare y'intango niyo sentare mu vy'ukuri yugururira, novuga yugurura imiryango, yugurura imyango kubijanye n'itunganywa ry'amasentare hamwe n'ingene amasentare akurikirana. Ariko nimwibagire yuko nababwiye yuko hariho urwego rw'abahuza. Ubwo rwego rw'abahuza nago nyene amategeko ararugaruka ko mu buryo ubucanye buriya, akongera akavuga n'ingene ububasha bw'ubwo rwego bumeze. Kumbure siho mpereye, mugabo ndashobora kuzohagaruka cyane cyane fatiye ku itegeko rigenga urwego rw'abahuza. Ariko na rino tegeko rero ndiko ndababwira rigenga ritunganya amasentare rikongera rikayaha ububasha, naryo nyene ubwaryo riragaruka mu duce tumwe tumwe kubijanye n'urwego rw'abahuza. None rero kubijanye n'ububasha bwa sentare y'intango, nkuko nabibabwiye mu ntango, amasentare yose arafise uruhande rw'ivyaha, agafita n'uruhande novuga ngo rw'amatati. Uruhande rw'ivyaha n'uruhande rw'amatati. No mu bijanye n'ububasha rero hariho ivyo bita la compétence répressive, nikuba ububasha bufatiye ku manza cyangwa ku matati, ku manza z'ivyaha. Hakabaho na compétence civile, ububasha bwa sentare icanye iriya mugabo bufatiye ku matati. None rero ku ruhande rw'ivyaha, dufatiye ku bijanye na sentare y'intango, kiretse ivyaha bijanye n'amasanganya yo mu mabarabara, sentare z'intango ziraburanisha imanza z'ivyaha bitoyi n'ivyaha bihanishwa umunyororo utarenza imyaka 2. Mu bisanzwe nta sentare y'intango ishobora kuburanisha, ishobora kwakira urubanza rw'icaha kirenza imyaka 2 mu gihe cyo kwagira umuntu uyu canke uriya. Izo sentare rero zereza zigashinga mu rubanza rumwe indishi ihabwa abononewe ibintu. Mu gushinga izo ndishi, sentare irashobora ubwayo nyene kwibwiriza ikavuga iti okay, ndashizemwo uruhande rujanye n'ivy'indishi, canke sentare igaca urubanza rujanye n'indishi bivanye nuko uwononewe ibintu ariwe abisavye. Muri sentare z'intango rero, mu gihe icaha kitarenza imyaka 2, sentare y'intango irabifitiye ububasha. Uko ihada buryo baringana kose, uko yandishi yakababaro yoba ingana kose, aho onye rero mu bitangure neza indishi yakababaro nayo mafaranga
umuntu yakorewe icaha ashobora gusaba. Mwumvise yuko sentare y'intango irashobora ubwayo kubona yuko umuntu yakorewe icaha arabereye gushumbushwa, arabereye indishi. Uwo muntu yakorewe icaha arashobora kubyisabira cyane sentare ubwayo ikabyibwiriza igacira indishi uyo muntu aba yakorewe icaha. None rero sentare z'intango zirashobora gutanga igihano cyane cyane nk'ibihano bijanye no gukora ibikorwa by'inyungu rusangi hubahirijwe ibitegekanijwe n'igitabo cy'amategeko agenga ibyaha, igitabo cy'amategeko mpanavyaha. Muri ico gihe sentare y'intango irashobora gutanga mwene ivyo bihano bijanye no gukora ibikorwa rusangi mu gihe yabyize igasanga ico caha cakozwe koko kibereye guhanishwa ico novuga ngo ico gihano. Rero bisabwe n'umushikiriza amanza, sentare z'intango zirashobora gushikiriza leta mu kiringo kitarenga amezi 6 abantu bakuze kirakomeye gose bafatwa n'ingingo zijanye no kwiyerereza, ugusesagura no kudahaha. Mu bisanzwe abantu bakuze kirazira ko bayerera. Abantu bakuze barashobora mu gihe bariko bariyerereza, mu gihe bariko barasesagura, mu gihe badahaha, iyo bahanuwe ikintu, iyo babwiye bati reka iki kintu ni kibi, iki kintu. Donc sentare z'intango zirashobora gushikiriza umushikiriza amanza, zirashobora biciye ku mushikiriza amanza zirashobora gushikiriza leta abantu mwe nabo kugira ngo leta nayo iheze ibacira igihano. Rero muri ico gihe mu gihe badahashe abo bantu bareza bagahanwa hisunzwe ibitegekanijwe mu gitabo mpanavyaha. Murumva rero yuko birakomeye gose burya sentare z'intango kuko ari sentare novuga ngo zegereye gose bene gihugu, zegereye abantu. Murumva yuko zifise ububasha budasanzwe ku bijanye na mpanavyaha. Imanza z'ivyaha rero ziciwe na sentare z'intango zirashobora gusubirishwamwo muri iyo sentare nyene mu gihe ababifisemo inyungu babonye yuko ubwo rubanza ruba rwaburanishijwe batagishijwe inama, batabimenyeshejwe. Nk'ubu mu rubanza ufisemo inyungu rw'icaha urashobora ugasanga ukazokwikangura usanga urwo rubanza waraheze kuburanishwa, waraheze imyaka. Mega mico gihe bigenda gute? Urafise ububasha bwo gusaba kugira ngo urwo rubanza rusubire ruje mu ntahe y'icese ruburanishwe, nawe uhari uheze ushobore gushikiriza akari ku mutima, ukingire inyungu zawe, ukingire ibintu vyawe, cyanye uhabwe ububasha uburenganzira bwawe. Nk'akarorero usanze ari nk'icaha, reka dufate nk'akarorero nk'icaha coba gikorewe nk'umwana, mugabo nababwiye muvyumve neza kitarenza igihano c'imyaka 2. Tufate uko coba gikorewe umwana, ketse uko atacaha gikorerwa umwana gishobora guhanishwa umunyororo uri munsi y'imyaka 2. Hanyuma wewe nk'umuvyeyi ugasanga urwo rubanza rwaraburanishijwe utigeze ubimenya. Kumbure iyo umenya yuko urwo rubanza rwahabaye wari gushobora guhagararira inyungu z'umwana wawe, mugabo ugasanga urwo rubanza rwaraheze. Mu gihe rero wabimenye yuko rwaheze, urashobora gusaba yuko urwo rubanza rushobora gusubirwamwo, rugasubira rukaburanishwa, nawe uhari ushobora guhagararira inyungu z'umwana wawe. Ikintu gikomeye gose rero ngaha muto kwibagira nuko intare zo kumugina zirashobora gutatura amatati aturutse ku caha mu gutangisha indishi y'akababaro ivuye kuri ico caha mu gihe icyaha cyakozwe kiba kiri mu byo sentare y'intango ifitiye ububasha. Ibyo sentare y'intango ifitiye ububasha navyo ni ibihe? Twamaze kwibabarira ni bya bindi biba bihanishwa umunyororo utarenza
imyaka 2 hapfuyemo amasanganya yo mwibarabara, kubera amasanganya yo mwibarabara arafise izindi sentare ziyafitiye ububasha. Muri ico gihe amasanganya yo mwibarabara ntashobora kuja muri sentare z'intango. Bakunzi ba Axiya Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, nababwiye yuko turiko turavuga ku bubasha bw'amasentare. Uno munsi turi kubasha bwa sentare y'intango. Nababwiye yuko sentare yose ifise ububasha novuga ngo ku ntambuko zibiri. Ku ruhande rumwe ku vyaha, ku manza z'ivyaha, ku rundi ruhande naho ku manza z'amatati, amatati yandi byo twita la compétence civile. None rero sentare y'intango irafise ububasha novuga kujeye n'amatati. Amatati araburanishwa muri sentare y'intango, hanyuma kandi hariho ivyo sentare y'intango ifitiye ububasha n'ivyo idafitiye ububasha. Sentare y'intango rero, sentare z'intango zirafise ububasha mu bintu bitandukanye, ariko dusubira tubibutse yuko sentare y'intango kugira ngo yakire urubanza rw'amatati ibanza gusuzuma neza yuko urwo rubanza, yuko ayo matati yabaje kumvirizwa ku rwego rw'abahuza ku mutumba canke muri quartier. Igihe umuntu agiye kwitura sentare y'intango kuvyo ifitiye ububasha, mugabo atabaje kwitura urwego rw'abahuza, uno munsi ntibikunda. Uza gusanga ushubijwe inyuma muri sentare y'intango, bashaka kugira bati subira ugende uhere hariya iwanyu babumvirize babumvikanishe. Ku rwego rw'abahuza mu vy'ukuri si urubanza, ni ukumvikanisha, ariko hagasohoka ingingo yavuye muri uko kumvikanisha. Mbega vyagenze gute, vyatunganye gute, vyarangiye gute? Muri ico gihe rero urwego rw'abahuza ruca rwandikira sentare y'intango kugira ngo ibamenyeshe uko yafashe, kuko no kugira ngo ruje mu ngiro nuko sentare y'intango ibanza kuba yabimenyeshejwe, ikongera mbere novuga ngo ikabiha ububasha bw'uko ruba urubanza. Ubundi bwobwo tuvyita ingingo yafashwe na sentare y'intango, nako yafashwe n'urwego rw'abahuza. None rero sentare z'intango kubijanye n'amatati zifise ububasha ku matati ameze gute? Ubwa mbere, sentare y'intango irafise ububasha ku manza z'amatongo hatarabwe agaciro ayo matongo afise. Nuvuga yuko amatongo uko ameze kose, ayo matongo yaba yanditswe, yaba atanditswe, yaba ari ayo mu bisagara, yaba atari ayo mu bisagara, sentare y'intango irafise ko ububasha. Aha rero bakunzi ba Axiya Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, benshi barakunda kuyihendera bakibwira yuko ngo batokwitura sentare y'intango, ngo kumbure ngo itongo ngo rifise ngo titre, impapuro ndangatongo, ngo sinoja muri sentare y'intango. Itegeko riha ububasha sentare y'intango rivuga yuko sentare y'intango irakira amatati y'ubwoko bwose afatiye ku matongo hatabanje kurabwa agaciro ayo matongo afise. Sentare y'intango kandi irafise ububasha bwo kwakira izindi manza zose ziri hagati y'abantu canke hagati y'amashirahamwe canke hagati y'abantu n'amashirahamwe, mu gihe izo manza zifise agaciro katarenza imiliyoni 10 z'amarundi. Urubanza canke amatati afise agaciro karenza imiliyoni 10, ayo matati sentare y'intango ntiyakira. Nk'akarorero, ari nk'abantu bafite amasezerano y'ibikorwa bashatse gukoreranira hagati yabo, mugabo ayo masezerano akaba atarenza imiliyoni 10 z'amarundi. Ayo masezerano mu gihe novuga ngo batayumvikanye ko canke babitatiyemwo, bagize amatati uko canke kuriya, mu gihe ayo masezerano hagati y'abo bantu babiri canke hagati y'amashirahamwe abiri canke hagati y'umuntu n'ishirahamwe, mu gihe amasezerano atarenza imiliyoni 10 aca aheza akaja mu vyo sentare y'intango ifitiye ububasha. Sentare y'intango kandi irashobora kwakira imanza zijanye no kugabanganya ibisigi by'abavyeyi hagati y'ababamukako, mu gihe
ivyo bisigi bifise novuga ngo ubu bifise agaciro katarenza za miliyoni 10. Mvuze agaciro mwumva nk'akarorero ari nk'ibisigi vy'amafaranga nk'akarorero ni umuvyeyi yitavye Imana agasiga ku makonte hariko amafaranga arenga miliyoni 10, bigashika abo bantu ntibashobore kuvyumvikana hagati yabo, kumvikana ingene bazosabikanya ivyo bisigi vy'umuvyeyi. Muri ico gihe kubera ivyo bisigi bifise agaciro karenza miliyoni 10, muri ico gihe sentare y'intango ntiheza ngo ibe ifise ububasha. Mugabo ivyo bisigi bitarenza miliyoni 10 z'amarundi, sentare y'intango iraheza igashobora gutatura ayo matati, igashobora kumviriza ayo matati. Sentare y'intango kandi irakira imanza zose zijanye n'amategeko agenga ingo n'imiryango. Ibijanye n'ingo n'imiryango navyo biragutse, ni vyinshi cyane gose. Haraho bishika bivanye n'uko rubanza nyene rumeze, ugasanga ububasha bufise iyindi sentare, mugabo ubundi bwobwo muri rusangi amatati afatiye ku ngo n'imiryango sentare y'intango irabifitiye ububasha. Kandi sentare y'intango irafise ububasha bw'imanza zijanye no gusohora uwukose inzu canke uwupanze mu gihe atariha, canke uwundi muntu wese abaye mu vyo adafitiye uburenganzira. Mu isanzu y'umuntu apanze, iyo umuntu abaye mu nzu y'uwundi, iyo umuntu akose ikimukingira nuko ariha ivyo baba baravuganye na mwene. Mugabo mu gihe atari karariha ivyo bavuganye, sentare y'intango urwo rubanza irashobora kuruca mu gihe batashoboye kumvikana. Ayo matati arashobora kuja muri sentare y'intango. Ariko ngaha ani ico twomenya nuko sentare y'intango idafise ububasha ku matati y'abantu bakose inzu canke ahantu mu gihe aho hantu araho kudandariza. Araho kudandariza naho bisigura yuko uba ahakose abafise ivyerekana yuko aho hantu ahadandariza. Ivyo navyo ni igitabu c'umudandaza, livre de commerce. Aho naho ni imero ndangamudandaza, nimero d'identification fiscale yerekana yuko uyo muntu atangikori. Muri ico gihe mu gihe umuntu afise ivyo bintu vyose vyerekana yuko akorera aho hantu aba ari umudandaza, muri ico gihe rero sentare y'intango ibizobasha bwo kumusohora. Ivyo tuvyumvikane. Hanyuma ikindi mwomenya ni cuko urubanza waciwe na sentare y'intango ruraba gusohora umuntu kubera abaye ahantu hanyuma akaba atariha, akaba adakora ivyo ategezwa gukora, urwo rubanza ntigunguruzwa. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ivyo twoshobora kubabwira kubijanye n'imanza sentare y'intango ifitiye ububasha kumbure ni vyinshi, ariko bikuru burya biza bigarukira ngaho bizavyoga ngaho. Ico mwomenya nuko sentare y'intango urubanza iciye rurashobora gusubirwamo niyo sentare nyene mu gihe haje umuntu canke abantu bakavuga yuko urwo rubanza rwacitse atariho bari, rwacitse badashikirije icyifuzo cabo, icyumviro cabo. Aho onye ivyo birahuye na vya bindi bitegekanywa ku bubasha sentare y'intango ifise ku manza z'amatati. Sentare y'intango haba ku manza z'amatati, haba canke haba ku manza z'ivyaha, iyo umuntu aje avuga yuko afise inyungu ku rubanza iyo sentare yaciye rutari bwahabwe iyindi sentare, urwo rubanza rurashobora gusubira kuburanishwa gushasha niyo sentare nyene yaruciye kugira ngo uwo muntu agaragaze icifuzo ciwe canke aharanire inyungu ziwe. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Ikiganiro ni menya amategeko akugenga uheze ubeho utunganiwe mu bawe no mu vyawe. Turi ku kigabane kinini kiraba ibijanye n'ububasha bw'amasentare. Uno musi twariko turavuga ububasha bwa sentare y'intango ku manza z'ivyaha no ku manza z'amatati.
turahejeje kubica ijya nino, tuzobandanya ubukurikira no kuzindi sentare zikurira nkuko namaze kubibabwira. Sentare ikurira, sentare z'intango ni sentare nkuru y'igihugu, aho naho nyene tukaba tuzobabwira ubasha bwa sentare nkuru y'igihugu, ubasha iyo sentare ifise ku manza z'ivyaha no ku manza z'amatati. Nizere yuko twataburanye, nizere yuko mwaryohewe na kino kiganiro cuno musi. Menya amategeko akugenga uheze ubeho utunganiwe mu bawe no mu vyawe. Mwari kumwe na Maître Emerance Ndayikeze, nariko ndakibashikiriza. Ndabipfurije kuroranirwa, ndabipfurije gutekanirwa, ndabipfurije yuko umwe wese yohabwa ubutungane. Ubutungane ni uhabwa ico urekuriwe n'amategeko, ico wipfuza mugabo ukirekuriwe n'amategeko, ukirekuriwe n'ubutungane. Tuzosubira naho ubutaha. Murakoze.